ni equipe nkuko bwana Bukosaka ukora bivuga ati ni equipe ya Real Madrid ati abasore bayo ku munsi baje kwigenza neza nabonye Mbappe amanota 7.8 Vini JR 7.5 abasore ba Real Madrid bari kubona umugenzo Don Carlo Ancelotti gikombe cyo cya 15 bariko bananya begeranye ibikombe sino equipe ni ku gikombe nindazo yagaraka ku gikombe yamaze kubona igikombe kwa Napoli. Chambre nambere ka suri magato bariko rana ikipe ya Pachuca kuva muri Mexique ubona ko bwabwo bwa mbere mu mateka ikipe ya Pachuca ishobe kuba ihura n'ikipe ya Real Madrid muri gikombe cha Intercontinental birumvikana umwaka wa 2016 amateka yo ngaha gufena ariko ndabona nuko imigwi yo muri Mexique navuga yuko washoboye gutsinda ikipe ya Real Madrid birumvikana mu migwi igera kuri 5 yo muri Mexique ni imigwi igera kuri 2 yatsinze ikipe ya Real Madrid mu gihe imigwi igera kuri 3 nayo yarashoboye gutsindwa n'ikipe ya Real Madrid bariko bagenda bakina ikipe navuga yuko tumaze kubona nayo igeze imbere y'igikombe nkuko benshi bakunda bavuga ati iyo intare yibonye kwiraso babigoranye cyane ko ushobora kuyiva imbere ni Real Madrid muri rusangi nabonye bitwaye neza kandi ubona ko bagiye bafise niyo mohare by the way bari banagaruye na Kylian Mbappe navuga yuko na Vini JR ndetse na Kylian Mbappe twari tuzi ko bashobora no kurirwa by the way ko nano match kabona yuko bariko bakinishwa n'abana bakiri batariko bagiye gukina bo bavuga bati turakeneye gusubira muri forme ndetse turakeneye no gusubira gutwara kino gikombe kuko ni gikombe navuga ngo uhura n'ikipe ya Pachuca navyo yari yaseze ikipe ya Al Ahly yo ku mugabane wa Afrika nayo ikipe ikanganye cyane ikipe ya Al Ahly ariko navuga yuko nako ikipe ya Pachuca imbere ya Real Madrid navuga yuko atana comparison yari hari ariko Carlo Ancelotti we ntiyaravye navuga ngo ikipe bagiye guhura ahubwo yavuze ati reka shiremo abasore biwanje kugira ngo tugarukane niyo mohare ari na finale turiko turakina ishobora no kugarukana mohari ishobora no kugarura mohari ku bakinyi biwanje ndetse bagasubira navuga ngo kuba bari baninkwana mu buryo bugaragara mu buryo bw'umusaruro mwiza navyo vyabaye ku munsi weje kuko nk'igitsindo cyo bita Kylian Mbappe ni igitsindo navuga ngo caje kuba kiba créer n'abasatirizi bagera kuri babiri Vini JR na mugenzi we Jude Bellingham ayi igitsindo Kylian Mbappe arazara gitsinda komberezo nziza yabaye neza ndavuga ati noneho kumbureka turindire turabe ko Real Madrid yo bigarutse Carlo Ancelotti yaje kuba umumenyereza navuga yaciye kwa Real Madrid afise ibikombe 16 birumvikana ko mu myaka igera kuri 5 navuga yaciye mu ino kipe afise ibikombe bigera kuri 6 birumvikana ko amateka yo ari karayandika yaje kuba umumenyereza ku mugabane wa Buraya ariko agenda aba mu bamenyereza bafise ibikombe byinshi Real Madrid yaje kuba yikwisonga gutwara igikombe ubu bariko baragerageza babwuzuza ariko muri rusangi cyo igikuru ntabwo navuga ko ari igikombe batwaye igikuru ni combinaison n'urukino nabonye bakinye ni morale kandi igikombe cyaje hageze kwa Real Madrid kuko buri muntu wese ari karibaza ati eske morale izogaruka mu kibuga kwa Real Madrid ryari ku munsi wejo navuga yuko twayibonye bien ava no muri entraînement bagomba guhura n'urukino twabonye celebration bita Antonio Rudiger atsinda igitsindo kubita celebration bose baratwenga gendero abe mu kibuga uburyo baje kuba bacelebra bagwana wita Jorge Chouameni na Antonio nakwe Kamavinga na Antonio Rudiger bagwana mu kibuga nako muri rusangi ni ya Real Madrid umwanya twoyitega umwanya yogaruka nayo gikombe cyo vyagaragara kuri podium ndetse no kuri tableau ko ikipe ya Real Madrid iri favori gutwara kino gikombe ariko igikuru ni morale nabonye mu bakinyi igikuru n'umumenyereza nabonye yagarukanye cya kizere ndetse n'abakinyi bwabo bagarukanye bya bitwonge kwa Real Madrid none bishobora no gufasha Carlo Ancelotti gutegura neza izindi nkino zigiye kuba zikurikiraho ikintu naje kuba mbona apologies nyimba yuka ku munsi wejo twari twagarutse turavuga tuti kipe ya Real Madrid ati dushobora kubona mu icuka kitameze neza cyane bivanye nuko mu gihe ibintu byabaye kwitwa Kylian Mbappe benshi boza kubiha insiguro canke boza kubiha ndavuga insiguro idahuye niyo witwa Kylian Mbappe wewe ariko aragomba gutanga canke iyo bayarabigiriye kubijanye no kuba atatoye kuri FIFA the best ngo amenye nka kapitene w'Ubufaransa ati ndaha amahirwe uyu ku munsi wejo nariko nakurikirana urukino nkuko waruje kubona bivuga bona apologize mbona igitsindo ca mbere baje ko banatsinda ndavuga equipe ya Real Madrid bice kwitwa Kylian Mbappe ndavuga nti ubundi amajambo twavuze jo ku radio ubundi twavugiye iki ko nabonye combinaison ati turicuza nabonye ubwumvikane buri hagati y'abakinyi ndavuga bagera kuri 3 Jude Bellingham Vini JR ndetse na mugenzi we Kylian Mbappe babakinyi nyene bari barimwo
muri bwa bushimwe yari karahiganwa benshi barako baravuga bati Kylian Mbappe akaza gutora ati hari ijwi ari guha Jude Bellingham hari ijwi ari guha uwitwa Vinicius Junior kuko basanzwe banakinana muri equipe ya Real Madrid ariko barengeye ibyo byose mbona barako bagira kombinezo imeze neza cyane mbona barako bagira buri kimwe mu bintu byovuga ko byaje kuba binangyohera by the way kuko ni ikintu naje kuba mbona yuko Vinicius Junior amaze kubakora mu mutwe cyane sinzi ko amaze kuba agira abantu bamwegera bariko baramufasha cyane kuba nawe yo kwitwara nk'umuntu akuze ariko kuba yo kwitwara nk'umuntu akuze nicyo gihe urumumenyereza bakubwiye ngo uri umukinyi gusigendera ijambo Giovanni Infantino yavuze ku munsi wa hirya y'ejo ati nyamba mugomba kubona umukinyi mwiza ku isi muzomwerekwa na FIFA uwo nawe yari Vini Junior gendera memena n'ijambo yavuze ku rubuga rwa Instagram ati nico ndamenye ko ndi umukinyi mwiza ku isi ati kandi ngiye kuguma ndi umukinyi yatanze ni assist yaje kubatanga abantu bose baravuga bati ubundi Vinicius Junior ashobora kuba yarahindutse ariko ni wa mukinyi rero tumenyereye yuko ikintu cyo gutanga ipasi vraiment ntaco kimugira ni wa mukinyi aratsinda ariko ashaka no gutsinda mugihe abona neza ko atsinda mugihe abona neza ko atsinda twabonye Benzema yarabaye mwiza mu isezo ya 2020 na sezo yatwayemo Ballon d'Or atwara Ballon d'Or imipira myinshi yatsinze yari kombinezo ya Vinicius Junior ndetse n'uwitwa Karim Mustafa Benzema amapasi yamuhereza Benzema akarangiza mu izamu so ndashaka rero mumfashe ino trio imbere kuza kwasanga ku majambo Vinicius yagarutse ku munsi w'ejo Mbappe hari amajambo yagarutse ko igihe katanga iganiro kuri Canal Plus aravuga ati Kipe ya Real Madrid ni equipe iza igakwereka ko igomba gutwara ibikombe muri phase 2 apana muri phase ati muri phase 2 phase aregiye kurangira tubonye ko hamaze kuba hanaba kombinezo cyangwa se kunwana kwa bano basore bagira kuri batatu ivyo umukunzi w'inkino wese yari yifuza kubona tukibona le critère ya Mbappe ikoze twavuga ngo trio y'abagabo bagara kuri batatu Rodrigo gose na Mbappe na Vinicius Junior ati ni trio tuzobona ije guhavya imigwi myinshi muri La Liga ndetse no muri UEFA Champions League twitege ko kugeza muri kare ko nabo bamaze kuba gukota n'amatora Barcelona yisa nkaho yitsitara mu nkino zirangiza fazare Real Madrid twitege ko bano basore bagiye kugomeriza kuri no mugozi bari ko kurukira ku munsi w'ejo bakabana bitwa neza muri La Liga Sports bwana apologize muri rusange reka mpere kure cyane gato recruitment ya Kylian Mbappe kwa Real Madrid buri muntu wese yarabona ati turakeneye umukinyi Kylian Mbappe kuko n'umukinyi twabonye yahetse ikipe ya Paris Saint-Germain meme na ikipe nserukira igihugu y'Ubufaransa 2018 ayiha nico gikombe na 2020 habuze gato ikipe yarayisize ku bitugu yarasezerera Argentine tayari ariko Imana irakinga irafasha Argentine irarengana kuri za penalty muri rusange twabonye Kylian Mbappe ubundi koromwani Radel koromwani ejo yari kararuzuza umwaka ariya ntari impamvu yo kumubwira ati joyce ejo yari kararuzuza umwaka kabisa uwimye umunezero igihugu cyose biriya biraba biriya nibiba ariko urazi igamenya ko mu buzima habaho esheke na risi nimba hari ikintu urazi uri nk'umusirikare bakubwira ngo genda ucunge presidency bagace bakwinjirana yumvira nk'utwari iyo kandi rega dibu yamubereye reka basi dufate ngaha amakambi menshi ibintu by'igisirikare ntabyo nzi bavuga ngo wowe iyi kambi kanaka uri munsi niza kuba iri kuri patrouille kwa ntare hariya hejuru ugaca wumva kwa ntare bahivye ibintu byose babitwaye ndakubwiye nti Randel Kolomo nico cyo babwira ngo bamwe Twe dutahura football pe turavuga ati biraba ngo ntibazomubabarira abafaransa je sinwe serie yakose uza kuri corona cyavuga ati ndari tayarinze muri football wewe pe ego umwana nacamani kibirata imyaka yose n'abafisi aracakeneye gukina umwana kumugora ku musozi yose nteka bibona siri yayibonye ariko reka ukomeza Kylian Mbappe n'umukinnyi yatweretse ko ari kuri calibre navuga ngo ujye guheka ikipe yose ariko turavuga ngo kwa Real Madrid eske bari muri ya gahunda yo guhekwa n'umukinnyi umwe Benzema yaramaze kuvamwe novuga ko byaje gutuma barondera cyane ubita Kylian Mbappe kubera ukugenda kubera depart ya Karim Mustafa Benzema ariko turavuga ati eske Karim Mustafa Benzema nyambagiye ko twibukanye ko na Brotering yaranje bararondewe bari Kene bararondewe Daniel Vara aravuga ati mutaze amafaranga ya nayo sishobora kuba umukinyi Bayern yatanga baramutwara ariko turavuga ngo eske Kylian Mbappe aje kwa Real Madrid azokina post yi kubaje kwa Real Madrid ni cyari kibazo kari buri muntu wese irabona ko equipe akwiye ni Real Madrid inatwara n'ibikombe atwara niyo Ballon d'Or ashobora gukina niyo twese twavuga ati Carlo Ancelotti tazomushira herika turindire turabe ariko
nawe ari mu bintu byamunyuze no bikina umunyuzura by the way nabonye match ku munsi w'ejo ntibyanje kumkonfirma ko yamaze kumutorera place ko Kylian Mbappe twabonye yisanzura yari umukinyi w'umuwinga Luis Enrique yaramugerageje mu kubita ubufone F twarabonye Ligue des Champions bagarukiye muri demi finale yagarukiye muri demi finale afite ibitsiro kwa Barcelona genda urabe match baramufashe presque nka yose bitwa pa ku Barca aza kugaragara mu bitsiro biri yaje kubona ku makosa navuga y'aba defenseur babitwa barano dalaoye najya kaje ngo kabana kikubita ku gituza ngo karafashe Mbappe kumbe kakina ahantu hatarehe muri rusange Kylian Mbappe umukinyi adafadika gendera mondi yari ya 2018 ya 2022 Ubufaransa burana bwahuye n'Ubwongereza Kyle Walker so mukituzi yiruka yaramukeka aramurenganira aramusika gendera match yahuje Portugal n'Ubufaransa witwa Nuno Mendes byarasi kandi tuzi ko Nuno Mendes ari umukinyi nyaruka kandi ari umukinyi mwiza kuzibira kuri gatatu muri rusange Kylian Mbappe kwa Real Madrid nawe aba mwiza cyane kandi bizana kumufasha n'umumenyereza we Carlo Ancelotti azuburya aganira n'abakinyi yaravuze ngo ni ikintu kiriko kiramvuruga cyane mu conference de presse twagiye tubona we bita Carlo Ancelotti ati pe biramvuruga ko rishira musore atariko petit à petit nzogenda mbona uko umukinyi ndetse nahakiwe gukinisha n'uburyo agiye gukinishwamo Jude Bellingham ku mwaka w'izina mukirije nk'umuntu phone iyo post twarigeze twimona kandi yarabaye yatanze buri kumwe kwa Real Madrid yawe mere bitere kwa Real Madrid bitsinda 20 aza kwa namenyereje joueur wa La Liga ikintu cyaje kuba kivuga ngo Kylian Mbappe ndetse n'ino trio yose ko ndaza kuba ndayifatira rimwe turaza gusanga Rodrigo Goze nawe abiguyemo aguye mu morero kuko biragoye kuza gutanguza Kylian Mbappe Vini Jr na Rodrigo Goze ku busatirizi vomye tuza kubona yabigize ku munsi w'ejo ariko turasanga Rodrigo Goze n'umukinyi akinatamba akina wa mukinyi novuga yuko akinatamba aracenga vuye hari yaragaruka hagati we ntagira poste baido iyi barayicengera abone yaza kwicengera rajayo akayicengera bitandukanye cyane na ntuze na Kylian Mbappe cyane na Vini Rodrigo mu bakinyi nemera ko Vini Jr aragucana kuri ere arakwinjirana kuri penalty ariko Rodrigo aranagusubiza no hagati mema kaza no muri defense Rodrigo ni mukinyi muzima muri rusange rero ikintu mbona Carlo Ancelotti nabonye match yo ku munsi w'ejo nabonye abitwa ba Jude Bellingham nabonye kurana rwima abitwa Antonio Rudiger nabonye abitwa Lucas Vazquez ndavuga ati iyi ni ya Real Madrid twari dukeneye ariko nanje ndasubira inyuma ndavuga ngo est-ce Real Madrid ibanziza kuri equipe nka Pachuca nako ngomanga ruke yagiye ku mugwayi yibere muri Rwakarede ikubita bitatu kubusa siko wama wavuze bwana Bukosa nene sivyo none ko muri musatezi bwabaye buzima kuri equipe nto nka Pachuca tubwitiye ko bugiye kugaruka ko tutabonye kuri za Atalanta na za tutabonye kuri za Milan Atalanta baratsinze ko Atalanta ibitsiro byaje kuboneka gute ko tutabonye kuri Milan ko tutabonye kuri Barcelona ko tutabonye ku makipe akomako oya ibyo nitwoza kubihagarara ko cyane ngo tuvuge ngo ntibatsinze kuri equipe kanaka cyangwa ntibatsinze kuri equipe iyi niyi ariko harigiye ubyuka match kanka canke ukavyuka nyine uwo munsi vraiment bikanka burundu ku buryo usanga nta manota uri kuraronka nta nsinzi uri kuraronka ariko muri rusange bona apologize guhura na Pachuca sinibaza ko wari umwanya mwiza cyane wo kuza kuvuga tuti reka tuze dutera amashugwe witwa Vinicius Junior reka dutera amashugwe Kylian Mbappe reka dutera amashugwe Rodrigo Goes ngo kombinizo yabo yatanguye kuba inaba nziza cyane gusa ariko navyo biri mu bimenyetso nkuko bona apologize je kubona bivuga biri mu bintu byoshobora gutuma ya equipe ya Real Madrid babakinyi bana ko bagiye no kuja mu karuhuko by the way bazogaruka bavuga bati wow dushobora kuza dukina kuri twakinye kuri Pachuca kuri Pachuca tutobikina nka kuri kuko niba babikinye kuri Pachuca eske byo kwanga ko babikina kuri equipe nka Leganés byo kwanga ko babikina kuri equipe nka Leganés Real Sociedad ariko Leganés ko babikina kuri equipe nka Real Sociedad kuko n'ama equipe nyimba baparvena kugira combinaison ikintu cyo nyine bahuriye ko bona project cyangwa ikintu uvuga yuko barimwe mu basatirize buza kugora cyane ama equipe mu gihe bo bagize combinaison cyangwa bagize uruhara hamwe bagafatanya urugamba ni bamwe mu bakinyi premier abanyaruka ni bamwe mu bakinyi bacenga kandi na bamwe bakinyi bazi no gutsinda Mbappe byo gucenga mbona umengo sikirenga Mbappe asinguva gusa asituka Mbappe yarekera Paris yacenga ubundi Mbappe maze kuba ndabona mugani wiwe nkuko Carlo Ancelotti nawe baguma bidoga ngo rekara privilege cyane Vinicius Junior kwa Real Madrid ahubwo Carlo Ancelotti ntawa privilege muri rya equipe nanjye revyo maze kubona kuko rabo kwitwa Vinicius Junior ubu baranamuhindurira ni posta zikakira kuri Milan nyimba warabye no match yo ku musi wewe warabye match ya Atalanta warabye match yo ku musi wewe match ya Atalanta yakinye nk'umufone
ne match yo ku munsi wejo witwa Vini JR ari kumwe ubyumvereza cyane kwitwa Kylian Mbappe aguma kina kuri uriya ruhande kanini none amusanze ugasanga Vini avuga ati reka gusekana nije yanje ndiko ndakubwira rero nabyo ku privilege umukinyi kanaka kwa Carlo Ancelotti nabyo biriko biraza bitanga umusaruro haba kwa Vini haba ndetse no kwa Kylian Mbappe kuko Vinicius Junior wewe za assist abandanya zitanze bya bitsinda rikera abandanya bitsinda na Kylian Mbappe ubona ko atanguye kubagaruka muri mood wanashima yanatsinze match yo ku munsi wejo avuye mu mvune arashize atsinda nitse gitsindo urabonye celebration yagize yirutse kwa Vinicius Junior mwerekana navyo byerekana bwabo nywanyi buri hagati yabo nabyo bishobora gutuma nabo dushobora kubona equipe ya Real Madrid busatiriza bwabo bugafunctiona neza cyane nako ndagaruka ko nati bose baracenga brother ku munsi wejo kipe ya Pachuca izogenda hano kabisa yandi kwitwa twahuye na equipe ya Real Madrid izogenda hano yandi kwitwa Rodrigo yagucengeye defense kugitsinda yatsinze yagucengeye defense acenga defense nk'abakinyi bagera nko kuri banakumbagaza hasi acatera umupira ari nyuma ya surface kabisa Gardien nyene nta kintu ubonye Madrid itsinze bitatu Gardien nta kintu Gardien nta kintu ari kuja byabaye bike na byabaye ikipe wumvise gute Real Madrid itsinze bitatu wumvise gute bari kuvuga ngo wumvise worira kuri gahunda haraho gahuriye na yageze ku munsi wejo oya ntaho gahuriye ni yageze ku munsi wejo ayibona uko nakabajije eske uri umumambre wa ngo oya none uri Real Madrid itsinze wumvise gute kurundi ruhande nabonye umva yavuze ngo ane branche turasezere kwa Real Madrid ane branche undi ane branche gute hariba erega kigize kabiri ikindi cya kabiri no mwaka w'inkino ikindi cya kabiri Super Coupe d'Espagne bahero no mwaka ni Super Coupe UEFA nge basa Atalanta si umwaka yani umwaka uheze iyo umwaka reka da hakinyama ikipe yatwaye amafinali rya yego yatwaye amafinali ibyo kandi urabona bakina izi za Super Coupe ubu twatwara Super Coupe bazoyiharura rya Super Coupe nk'iya Espagne ntibazoyikina mu kwa mbere bazoyiharura rya mwaka mushasha bawinjiyemo erega hariho ane civile na sezo y'abakina n'umwaka w'inkino umwaka w'inkino ni umwaka wa 2023 ushyiriwa ubihumbira reka kundugiriza ko umwaka w'inkino igikombe cya Super Coupe d'Europe cyakinywemo ni umwaka wa 2023 ushyira umwaka wa 2024 umusonaje akwa mutwabwe iki umusonaje akwa ariko kano ko umusonayi kari ngombwa ko oya ako kano ko umusonayi kari ngombwa ako kaji nyuma Super Coupe ya UEFA bateje mu bushimye bw'ubu urambwira ko Super Coupe ya Espagne bazoyishira he yo izokinwa mu kwa mbere ihuza uwatwaye La Liga watwaye Copa del Rey na babiri n'imigwi ibiri yabaye wa kabiri undi yakinye finale undi yakinye bakinye finale bategerezwa gukina finale watwaye finale ya wakinye babiri bakinye finale ya Copa del Rey n'uwa mbere wa kabiri bakina ariko mugabo kiratwara yabaye ya kabiri si Barcelona nene ntirimo ni Barcelona ni Bilbao ni Mallorca hakinye finale ndenande hakinye Bilbao na Mallorca none si Bilbao na Mallorca Bilbao iragitwara none si izo Real Madrid biyambere twara Liga Barcelona erega Super Coupe izokina imigwi nene wona umuntu utahura nabi niyo ngora numvise ntikibazo nicyo gituma rero uno munsi tuvuze ngo Madrid ariko naje kuba nshima akantu nabonye muri Super Coupe ku munsi nako muri Intercontinental Cup final ku munsi wejo bona apologize bazanyemo akantu gashasha ndavuga muri FIFA sinzi ko mwakabonye abantu bakunze kuba baraba basketball iyo umuhagarikiza avuye muri vare muri basket ntabwo ashika yaplika ingingo avuye gufata muri vare ariko arabaza akayanosa ku bakinyi ku bafana ko ziga mikoro baba bambaye avuze zirasamirana ku buryo bashobora kubyumva bose ku munsi wejo nivyo bintu naje kubamo yagiye muri vare inshuro zigira kuri 3 nyuma ntihenze inshuro zitatu zikume ngo yagiye muri vare inshuro 3 canke 2 ni hantre 3 canke 2 yagiye kuri penalty yahawe uwitwa yagiye muri vare inshuro zigira kuri 2
penalty witwa Vinicius Junior n'igitsindo ca Rodrigo ku ikosa bari bakoreye Lucas Vazquez n'igitsindo ca Rodrigo hose yaza akavuga ati ivyo twarabye twarako turihweza ibi nibi ati ingingo nayo iravuga ibi ati kubwanje nk'umuhagarikizi mukuru wa runo rukino ati mfashe ingingo yuko ari final decision ti penalty agacarikana ko ari penalty nako kari mu buni aza agasigura byerekana ko bagaruka kuri ya mategeko baba bagenda bakorera ku bundi aje agasigura itegeko ko ritari urashobora guca usimbira kuri site ya FIFA ugacura abajya tegeko kariraba ati ubundi ubuzima bwabaye ariko nako nabonye akantu keza cyane brand nibaza ko nakantu kotuma abakinyi hataba kwidoga Vini JR nibaza ko byo amajambo yagosoka avuze ati prix de titre que Barcelona et l'Atlético Madrid depuis mon arrivée je fais simplement ce que l'histoire exige de moi. Nous sommes choisis pour jouer dans le plus grand club du monde. Je continue de réaliser mon rêve. Tous les joueurs ne peuvent pas porter le maillot de Real Madrid. Nous sommes une élite sélection. On est un gâteau, hein? On est un gâteau, Madrid. Bati sivyo avuga ati urazi kuvashitse mu equipe ya Madrid y'abakinyi bifuza kwambara ijya jersey ati bikombe turusha Barcelona turusha Real Madrid ati nakoze ibyo nagomba gukora muri kahise ati turi equipe ya Madrid avuga ati nous sommes choisis de jouer twatorewe gukina mu equipe ikomeye ku isi ati nanjye nzobandanya nkora ibishoboka byose ati tous les joueurs atabakinyi bose ntibashobora kwambara umwambaro wa Real Madrid ati turi hanga ryatowe nawe uremeranya na Vini Junior kari hanga ryatowe Madrid kwa Real Madrid abakinyi barimo ni hanga ryatowe kabisa kashaka no ba Mariano Diaz ntibari hanga ryatowe rero naho nyene ni hanga ryatowe nabo kuba baraciyemo ubundi niko kamwe munyene kugira ko gukina muri Real Madrid uza abakinyi bafuza gukina muri rya equipe uno musi yamenye muravuze ko Barcelona hanga ryatowe wo muhaririza none ni Barcelona rega nani ndakunda kubwira ama equipe agera kuri abi ni Barcelona Real brother Mani ntiri mu equipe ikomeye nka Mani inde Mani yari ikomeye kana Barcelona azikomeye ko nta mukinyi ndumva ashobora kwankara Real Madrid na FC Barcelona mu myaka ngo agiye kwa Mani nawe ndumva ashobora kwankara FC Barcelona na Real Madrid ngo agiye kwa City urusibye amafaranga ikintu kinangaza nuko abakinyi baje kwa FC Barcelona kwa Real Madrid bavuga ngo zari indoto zanje mu gihe abagiye kwa Sociedad batavuga ko zari indoto zanje uyu kwa Sociedad nezigere erega nibyo ariko arakubwira Vini ubundi yari hanga ryatowe equipe ni hanga ryatowe kabisa equipe ngo ni equipe yari ngo y'abamarayika ariko apare y'ibyo y'amajambo ya Vini Junior amateka yari karandikwa ku munsi w'ejo bwana apology ndetse na Chelsea witwa Carlo Ancelotti aba umumenyereza wa mbere afise ibikombe byinshi 15 wa Real Madrid ibikombe 15 mu gihe ubona ko yaje kwakora ba Munoz ba Zinedine Zidane Munoz Zinedine Zidane 11 abona bitwa ba umusore yaciye umusaza yaciye no muri Espagne uyu kana witwa Zidane hariya da yaciye muri Espagne uyu afise ibikombe ndwi amwita Bebosco Del Bosque Vicente Del Bosque nasi bikombe afise ibikombe rw'amateka ya Donika yahaye igikombe c'ise equipe ya Espagne sha Vicente Del Bosque mwe mu bagabo bakubwira ati nyimba muri kariyere yiwanje naragize ibyo nkora ati mu byumve ko kariyere yiwanje basore ati naragize ingorane yo gupanga 11-2010 kipe yaje kwisanga irimo abakinyi bakina hagati mu kibuga indwi ubundi gutwara igikombe c'isi ufise abakinyi bakina hagati mu kibuga indwi Xavi Brown yari yasacrifice imbere uba wagwanye imbere kuri nimero 9 yaragira sacrifice ayandi mateka nabonye kwa LukaModric na LukaModric yayandikishije yareka kwiza mu myaka 13 amaze kwa Real Madrid yareka kwiza ibikombe 26 n'umunani yavuye kwa Tottenham ku myaka 26 yareka rakuraho agahigo ka Daniel Carvajal ibikombe 27 birumvikana witwa LukaModric ahitaba le joueur le plus titré du Real Madrid kuva yakabaho amateka ari karandikwa ku musaza imyaka myinshi ari karamara kwa Real Madrid nari kirama yandi mateka bona Chelsea munakeneye igikombe azoje kwa ese ari kini kataje kwa Real Madrid akeneye iki hari kini ari igikombe akeneye yarakubwiye ko kuja kwa Bayern agiye kurondera ibikombe nta ikombe akeneye ari kini bwana apology kwa Bayern ko mungu sha yani yakiriye nabonye ko yakiriye nabonye amazi ko bapakwe bibiri kuri kimwe
muri weekend sikuja nyene bigenda bakoswe na Mayanza 0-0. oya umunatawunye isura yarikiye nubwo bariko baratakaza imbere ariya kandi usangiye inose zatatu igikombe naho ubona no birarangiye rega oya uno mwaka baragitwara ariko mutwara ki noca mpanura karere Bundesliga n'ikipe bacarenjinga nabyo hari ntabwo Xabi Alonso ntari serie no mwaka no mwaka Xabi Alonso ntari serie Repizige nazo